Haleluya. Mundugirije akajwibo. Haleluya. Haleluya. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Ndabakunda cyane. Gira gutya turamukanye. Ndanezerewe kuri umugoroba gusubira kubana namwe. Ndanezerewe ubwo intumwa y'Imana mumukomera amashi ampaye akanya kuri umugoroba kugira ngo tuganire namwe ijambo ry'Imana. Mumukomera amashi. Udasenga Imana biragoye utaramenyana n'Imana. Kumenya uwo muri kumwe cyangwa uwo mugendana biragoye cyane utari kumwe n'Imana. Kumenya uwo muri ko murajana cyangwa uwo mwicaranye biragoye cyane. Yesu nashimwe. Iri jambo ry'Imana umwanya igihe cyose nzoba bandose akanya ko kugira ngo tubane namwe, narishaka ngo tuze dufate nk'ukwezi kose turiko turiga iri jambo ry'Imana twongera tuganira ku bijanye n'urugendo ruja mu ijuru. Yesu nashimwe. Mukomera amashi iri jambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana yo dusubiriramwo gato akongera akadusubiriramo kugira ngo kumbure muryumve neza. Nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe ibihe byo guhembuka bibona ingene biza kugira ngo ibihe byo guhembuka bibona ingene biza bivuye mu nyonga z'Umwami Imana. Amen. Amen. Haleluya. Mbega guhembuka ni iki? Guhembuka nuko hahembuka umuntu yarabye. Guhembuka ni iki? Guhembuka n'umuntu yaranyotewe. Guhembuka n'umuntu yaranyotewe. Guhembuka biri mu majambo menshi cyane. Guhembuka hari umuntu apfa akaraba hama agahembuka. Yesu nashimwe bene data. Iri jambo guhembuka ni jambo rikomeye cyane ku muntu wese ariko araja mu rugendo ruja mu ijuru. Iri jambo ryo guhembuka ni jambo umuntu wese akwiye kwibazako. Mbega guhembuka ni iki? Mbega guhembuka ni iki? Guhembuka no kunywa amazi nari inyotewe? Oya. Guhembuka n'umuntu yagendera mu byaha. Yesu nashimwe. Guhembuka n'umuntu yagendera mu byaha hama kihana akaba mu Mana akaba muri muhemu yera abahembutse. Yesu abahezagire cyane. Tumaze iminsi rero tuganira, nabonye ko harimo abantu bataje. Tumaze iminsi tuganira ku ijambo ry'icyaha ku bantu b'abakobwa, kwirinda icyaha cyangwa kumenya neza uwo mugendana uwo ari we. Umwiza n'umuco ntibikorana. Yesu nashimwe. Umwiza n'umuco dufate nk'ubu uri kuragendera mu muco, aya matara urayabona ko ari karaka, ariko iyo ari karaka ari mu ijoro araka kandi aba ari ijoro ry'igicuku. Yesu nashimwe. Ntihaba ari ku murango ngo usohoke utembere mugogo mubona umuco. Yesu nashimwe. Nico gituma umuntu ari mu cyaha atari mu muco w'Imana aba ari mu mwiza. Ariko iyo wihanye ukihana icyaha, ukihana ubusambanyi, ukihana ubusuma, ukihana ububeshi, ukihana ugaca bugufi,
imbere y'ijambo ry'Imana ugaca bugufi ukagendana n'Imana. Yesu nashimwe cyane. Imana ikubona kuri kuragendera mu muco. Umwiza rero ubu urabona ko nuba amatari karaka ni ku murango tuko turabona ko habona, ariko hariho igihe hariho umwiza kandi ari ku murango. Yesu nashimwe. Hari igihe umuntu yumvira ati mbega yema uno munsi bigende gute gutega amana. Aho rero ubugire ubuntu kuvuga ngo bigende gutega amana, akaba ari ku murango, ariko uwo murango ukakubera umwiza. Yesu nashimwe. Ukakubera ijoro ridaca. Kubera iki? Kubera icyaha, kubera kugendana n'icyaha, kubera kubana n'icyaha, kutitahura uriwe. Ndaguma mvuge amajambo menshi ngenda ndacishamwo intahe. Mu buzima bw'umuntu yamafise ibintu bimugora, ariko muri uko kugora ubanza kwiyumvira wewe ubwawe ukibaza ngo ibi biriko birangora nibiki. Ukumva wewe uraremerewe, ukumva wewe urananiwe, ariko muri bwa buryo bwo kunanirwa uzoba wumva uremerewe nuko utaba uri kumwe n'Imana. Iyo uri kumwe n'Imana wumva unezerewe, uri kumwe na Mpwemu Yera wumva unezerewe, uri kumwe n'umuco w'Imana wumva unezerewe, nta kintu na kimwe kiza kikubabaza. Yesu nashimwe. Nagomba mbanze mvuge ku ntahe gatoya. Umunsi umwe murabona mu minsi iheze abantu baraja ku makambi nk'iyi impunzi n'ibiki. Impunzi murazizi. Haza umuntu arampamagara, hari dimanche, arampamagara ati genda gukeneye uyu munsi, ariko suye inyuma gatoya yatumye umwana w'umuhungu uti genda umpamagare uriya mukobwa aze hano. Je naribajije aje kumbwira ngo uriya muntu araguhamagaye ngo ugende hano. Ndamubwira ati ambarira iki? Ati je uno muzi naje gusenga ndi jenyene, nta muntu umwe twazananye. Yesu nashimwe. Arambwira ngo ye ntaco n'umugenzi wanje ngwino tugende. Burya twaragiye ntitwashikanye ahari, twagiye acasigara nko ku birometero 10. Yesu nashimwe. Naragiye ndamuramutsa, arandamutsa. Yarandusha inguvu nyinshi cyane. Arambwira ati je nari ndagukeneye, hari byo nari nshaka kukubwira. Nari ngiye gatoya twicara ahantu mu rubaraza, muraruzi. Twicaye mu rubaraza hari agatebe, mugabo kaba n'urubaraza rudashobora kuba rubona. Bene data, bwira mugenzi wawe ngo hari ahantu ukugwa n'Imana. Mubarire udashobora gukugwaho n'umuntu n'umwe. Mama we ntagukure, papa we ntagukure, musaza we ntagukure, ariko kuko imbabazi z'Imana ikahagukura ukaharokoka. Yesu nashimwe. Uwo munsi niwo munsi wa mbere nabonye ko narababwiye ngo sinari bwaje mu gukizwa cyane nk'ubu nshobora kumenya ati ubu iki kintu niki nkakirobanura. Yesu nashimwe. Yarambwiye amajambo akomeye cyane ntashobora kumva ko ari karayabarira, kugeza aho nagize ubwoba. Je ndavuga ati hari inyuma yanje musaza wanje nta nuwo twagendanye, umugore yari amerekeje kuko yari amutumye. Nshaka ati musaza wanje turi kumwe kandi sishobora guteba. Yesu nashimwe. Hari igihe ushobora kuvuga ikintu atari ukubesha mugari kugira ngo Imana igire gute ikurokore aho hantu. Yesu nashimwe. Yakuye umusentire, nari nyiri umwana muto cyane, noba nari mfise nk'imyaka 15. Yakuye sentire ayikuramo byose arabikura, akura mu mufuko 200,000. Kubera abona nari isamenga nagize ubwoba.
je mu mutima naravuze ngo mana ico gihe cyari igihe kigoye cyane. Navuze ngo mana ibi bintu ndiko ndabona nibiki, ese nokora iki kugira ngo ahantu nshobore kuhava. Yesu nashima. Ico gihe narahakuwe n'Imana pe. Jewe naciye numva mu bwenge bw'iwanje ijwi rimbwira ati vuga ati gatowe reka nsohoke ndabe wa musaza wanje twazanana ko ari haje hama ngaruke. Yesu nashimwe cyane. Komera amashimana. Hari icyaha tubamwo ari twe twakihamagara. Yesu nashimwe. Hari icyaha tubamwo twagihaye umwanya. Hari icyaha tubamwo twagihaye uburyo bw'uko kiza kutubamwo. Yesu nashimwe. Imana irankwe ahantu naramubwiye tirosha reka nsohoke gato ndabe umusaza wanje ko ari hajya nce ngaruka. Narasohotse hari akajyango kari mu gakorodoro ndasohoka gatoya yakuye sentira aramanura ipantaro byose akura ambwa ati ndihanganye wowe genda umurabe ariko urunguruke ntusohoke. Urumva jewe naragiye gusa yonyemerera ko ndunguruka. Mwabakobwa siko ndabatwenza iki gihe turimo si nk'icambere ahubwo icambere cyari cyiza kuco turimo ubu. Yesu nashimwe. Ubu hari bihe bibi cyane ku bana b'abakobwa. Ubu hari bihe bibi cyane ku bana b'abakobwa. Bikwiye kuba mu Mana no gusenga no kwihana no kuruhukira muri Yesu n'umwami. Abantu bafise WhatsApp bazishire hejuru turaba. Abantu bafise WhatsApp bazishire hejuru. Uku WhatsApp bazishire hejuru bazitore bagenda zibone. Nazo mwazanye. Genda shaka kubona munyeretse ati intumwa y'Imana ikiravuga ubutumwa kuri WhatsApp mbone mwase ko intumwa y'Imana ibarongoye ngaha. Muriko murashirako ibintu byose mwishake arigenza ndaba kuri stati z'abantu nkavuga ati mbega intumwa y'Imana iravuga ubutumwa buryoshe gute mbona ishengero aba bantu bariko barashirako ibi bintu bitagira umutwe n'amaguru. Ubutumwa bwobohora abantu bwakiza abantu buhari bwavuzwe n'intumwa y'Imana. Yesu nashimwe. Ndabasabye mukwiragiza ubutumwa bw'Imana abantu bararusha. Mukwiragiza ubutumwa bw'Imana apana gushirako ibintu bitagira umutwe n'amaguru, ibintu bidahesha Imana icubahiro kandi byari kubahesha icubahiro bikazana abantu kuri Yesu mwabikwebye. Yesu nashimwe. Nsubiye inyuma aho hantu nahakuwe n'Imana. Narasohotse ndarunguruka. Ubona ngo naragarutse byabe 200 byo warabifise mu ntoki. Ubu wewe baraguha 5 ugacuhemuka. None we niwahemutse ryari ku 200 cyangwa 10 ntago ubizi. Jewe imbere y'Imana ndishingira intahe. Aho hantu nagiye ndarunguruka gutya ati ngiye kumuraba kandi ntawo yari hari nanuwo twari twajaye. Ugaza ngo nagarutse mukomera amashimana n'ukuri. Imana je ndayikunda cyane. Jewe sinagarutse ahubwo ico nakoze naciye mbandanya nsohoka nsa n'uwomenga ndamubuze. Nawe yaciye yambara n'ingoga arankurikira kugira ngo kumburaze kufata ukuboko yarandusha n'inkomezi nyinshi cyane. Jewe nasohotse nguma ngenda nari kugaruka sanga abantu nka 3 babahungu bari hanze ku ahantu ku mashuri bariko bararaba barindira ikimbako. Bwira mugenzi wawe ngo hari abantu bariko barakuraba umubarire mare ko hari abantu bariko barakuraba. Mbega ni bande aho mpemu yera nta kintu ariko arakubwira
aho muhemu ya nta kintu ariko arakubarira. Urazi kubona umuntu aguha ibihumbi 2 nibyo make ugaca ukora icyaha cy'ubusambanyi, umuntu aguha ibihumbi 5 ugaca ucumura. Jewe uwo munsi Imana ndayishingira intare yarankurikiye, babahungu baje biruka ati shaki tubwire, ati ujya muntu wamuvuye imbere ibaze kumbe bariko baraneka ngo barabe ko hari icyo yagize gute yakoze, hama bagire gute baze kubwirana. Yesu nashima. Bwira mugenzi wawe ngo iyo Satani aje kurunguruka wakoze icyaha hari habaza kubwira, mubwire. Hari ababarira aza kubwira abadayimoni turiya muntu nuwacu, aza kubwira umuntu bari abantu nabacu. Mu bakobwa nukuri Imana iracyadukunda kandi iracyabakunda. Imana iracyadukunda kandi iracyabakunda. Mwaragize Imana nukuri muraba muri Epantasi mwishengero ryo kuruhukira mwami no mukiza. Ico ni ikintu gikomeye cyane kandi mwagira ubuntu n'Imana. Uwo muntu yarankurikiye agira habo bantu bari kandi ababaye cyane, barambajije baranjana barankwega, babangu 3 barambwira ati mbega we nibiki byagenze gute, uriya muntu wamuvuye imbere tubarire. Hacha gutambwa ati jewe ni nkakujya mugabo ni kwijambo rinavuga rivuga ngo uko Yesu yararejo n'uyu munsi ni kwari. Je nababwiye ngo uko narindi mu gitondo n'ubu nyene mumbona nikondi nta kintu yakoze, barajugumiye baragira ubwoba. None kweri umunsi umwe ubatsinde, umunsi umwe gusa umuntu aguhamagara yamugenza ati gira telefone yo guhamagagwa. No jewe mbonye telefone umunsi umwe hari umuntu hamamagaye kuri telefone arambwira ngo nari ndagukeneye. Je namubwiye ati sheri wanje ni uhari muhira, ni hari none uburanyenera ngo nze gukora iki ko ari hari, ngo nari ndagukeneye cyane nashaka icyo ndakubwiye. Namubwiye ati umunsi munaka zatu kumwe na sheri wanje ujocuza. None yari kuza uriya muhungu ni yaguhamagara ukumva araguhamagaye uramubwira ati jewe ndi kumwe na Yesu, mbega wobanza ukareka gatoya nkabanza nkaganira nawe. Mugo mu kumubwira ivyo uzoba wabanje kubona iyo message yakwandikiye ariyo, kuko hari message bariko barandika cyangwa bandikira umuntu atariyo, message ivuye kwa Shatani. Bene data bakobwa ba Yesu kandi nana bahungu bariho, abamama bari hano kandi Imana bahezagire. Naravuze ngo ku munsi mugoroba abantu bakunda kugira gute gutumwa, naje bahora bantuma ku mugoroba n'umwanya wo gutuma, n'umunsi wo gutuma ku mugoroba, kuko habaye ku mugoroba kugira ngo ibikorwa kumbure tuvyegeranye. Yesu nashima. Ariko mwebwe mwaje gutumwa n'Imana muyikomera amashi. Ubu iki gihe tugezemo n'iyi saha nyene ni gihe kigoye cyane, ni gihe kigoye cyane, ni gihe kigoye mu mibereho yo kubaho mu buzima bwa misi yose, cyane cyane ku bana b'abakobwa. Ugwaruka k'uyu munsi turiko turaruraba tukaruhura, mugabo ubwo muri Epantasi
Imana igiye kurugira neza, mukomere amashimana. Nizere ko mugiye kubwira n'abandi, mukaza muratanga ubutumwa. Nababwira no ku matelefone abantu bafise WhatsApp, muze murashira ubutumwa bw'Imana. Intumwa y'Imana ivuga ubutumwa bwo kwihana no kurukira muri Yesu, ubutumwa bwiza, ubutumwa bubohora, ubutumwa muze murashirako kugira ngo abantu baze kwihana no kurukira muri Yesu, kandi ico kintu muzogihemberwa ku Mana. Rero mu minsi heze, ejo bundi nabonye umwana w'umukobwa. Iyi minsi tugezemo navuze ko ari iminsi igoye cyane, iminsi igoye cyane, iminsi yo kuba mu Mana, iminsi yo kuva mu mwiza tukaba mu muco, iminsi yo kugendana na mpwemu yera. Utagendanye na mpwemu yera uhura n'ibintu byinshi bigenda bigira gute, bikugwisha, bigukura mu gakiza. Yesu nashima. None wowe ufise agakiza, ukaba ufise agakiza, umuntu akagukoresha icyaha, ufise agakiza umuntu agakoresha icyaha, none yocaye ntashobora guca kuri mpwemu yera. Ariko ubu iki gihe tugezemo ni igihe kigoye, igihe cyo kwirinda, igihe cyo kwirinda, igihe cyo kuba mu Mana, igihe cyo kugendana n'Imana, igihe cyo gukorana nayo, igihe cyo kubana nayo, kugira ngo Imana na mpwemu yera itugwanire. Meruka kubona umukobwa umwe, wibaza uri umwana w'umukobwa, hariya utaba ufise mama ariko ukaba ufise papa. Wibaze rero araguhamagaye, wa muhungu araguhamagaye ati ngwino hano, ukirukanga. Umaze kwiruka uragenda. Wewe ejo bundi nabonye ko harimo abantu batari batumvise ubutumwa twavuze, nababonye. Narababwiye ngo kugira ngo ukore icyaha haba hariho umuzi w'icyaha uri muri wewe, haba hariho igituma ukora icyo cyaha. Kugira ngo ukore icyaha ni uko mpwemu yera ibiri kure yawe, ariko uri kumwe na mpwemu yera nta badayimoni bashaka kuguhanga, nta abadayimoni bashaka kuguhangara ngo bagukoresha icyaha, bagucumuze. Yesu nashima. Uwo mukobwa yarambabaje cyane. Ibaze, mbega utwaye inda uri umukobwa ukayitwara, ugaca wipfuza ngo iyo nda, hariho abavuga ngo reka tuyikorore. Uwo mukobwa yarambabaje kuko yaribaje kuza kuyikurayo. Yesu nashima. Bwira mugenzi wawe ngo icyaha ni kibi, icyaha ni kibi, twihanire kureka. Mubare twihanire kureka. Erega utihaniye kureka, urabona usohotse ukagera hajya hanze, abadayimoni baba bakubonye. Ariko wihaniye kureka nta bushobozi bakugirako, nta n'ububasha bakugirako. Baragutinya kuko ufise umuriro w'Imana. Uwo mukobwa yarambabaje cyane, yaripfuje ati ngiye kuyikurayo. Ibaze, ntibikunda, byaranse, agomba no gupfa. Yagarukiye ahantu habi cyane. Ariko icyo nkundira Imana ni inyembabazi. Bwira mugenzi wawe ngo Imana ni inyembabazi. Iyo umuntu yihanye agaca bugufi imbere y'Imana, akarira Imana, Imana iramwumva ikamuharira. Yesu nashima. Iki gihe rero tugezemo ni igihe cyo kwiyubara, ni igihe cyo kwiyubara cyane cyane. Ndiko ndavuga ngo abakobwa, ega natwega abamama. Jewe narageragejwe ndi umumama ukunyene mu mbona,
ndageragezwa pe, ndageragezwa n'ubukene. Ubwo bukene rero ngeragejwe n'ubwo bukene, icyaje ni giki? Mumva icyaje ari giki? Bazamugenza ngo icyaje ni giki? Icyaje haciye abantu bavuga ati mbega gute ushobora kuba gutyo, ushobora gukena duhari. Ari erega shatani intimaramara iraguhangara kavuga ati twoguhiki twogukorera iki? Ariko abamama si bo ndiko, ariko nshatse kuvuga ko atari mwebwe abakobwa gusa, ahubwo natwe abamama ko tugeragezwa, ariko bisaba kubana na mwemu yera n'Imana n'ubushobozi bwayo. Jewe narageragejwe, barangerageza kunkorera icyaha kibi cyane, kandi ndukunyene ndi umumama, ariko Imana nziza idukunda yarangwaniye. Ubukene bene data icyo twebwe abakobwa, umukobwa avuga ngo ndakuze, ngo ndarengeje imyaka, akagwenda ngo je ninagutwara. Abatama b'iki gihe ejo nayo babwiye, umutama w'iki gihe araguhenda, abayifitiye umugore naberetse. Mugiye aguhenze rero ukemera uri umukobwa. Bega jewe nukuri ko Imana ndabasabye umunsi umwe muzoza twicarane, je numva ndabaganire kugeza aho numva ko ibintu byose byinjiye, mukomera amashimana n'ukuri byawe. Kuko aka kanya je ndabona kabisa, je nzosaba kanya umukozi w'Imana, intumwa y'Imana, twicarane ataka kuvuga ngo n'umwanya niga, twicarane tuganire kugira ngo mwumve neza mwisi ingiye dukwiye kuhaba, ningiye dukwiye kugenda. Uburyo dukwiye kugenda ntushaka kubugenda utari kumwe na mwemu yera, ntushaka kugenda utari kumwe n'Imana, ntushaka kugenda utari kumwe n'ubushobozi bwayo. Rero ngarutse ko uwo mukobwa yaragwaye agarukira gupfa, gwira mugenza wangu icyaha ni kibi. Ariko iyo umuntu yirinze akabana n'Imana, agakorana n'Imana, Imana iragira gute? Iramugwanira ikamushoboza agatsinda icyaha. Yesu nashimwe. Uvuye aho ugasohoka hanze gato, ni nka kujya mumaze gucana imbabura mukabona imbabura yafashwe. Hariya hanze rero hameze hakujya ucana imbabura yafashwe. Tuye turavuye hano, tuvuye mu Mana, twihanye, twagize gute? Usohotse rero gatoya intambara ziba zitanguye. Yesu nashimwe. Satani atugira ifuwe ryinshi cyane yo kugwanya umuntu uwo ari we wese, ariko aragira gute? Ariko ararondera Imana. Yesu nashimwe. Ariko rya jambo rivuga ngo tuve mu mwiza tugendere mu muco. Yesu nashimwe. Uri mu muco w'Imana nukuri Satani nizoshobora kukugwanya ngo igutsinde uri kumwe n'ubushobozi bw'Imana no kugendana nayo. Yesu nashimwe. Rero uwo mukobwa yarihanye, ariko yagarukiye he? Gupfa. Inda yaranse kuvayo, igumayo. Ariko se wewe uri kurakora icyaha by'ukuri, ugakora icyaha cy'ubusambanyi, ugakora icyaha cy'ubusuma, ugakora icyaha cyo kubesha, narababwiye ngo kugendana n'Imana ni ikintu cyiza cyane, kuko
abakobwa benshi narababwiye ngo umuhungu niyakubwira kuza kumuramutsa uranka, niwaza kumuramutsa naho nukuri uzohagiye kumuramutsa nyene. Nibaza ko atamuntu aza kuramutsa umuhungu ngaha muri mwebwe, nibaza ko atamuntu aza kuramutsa umuhungu. None niwibuka wa munsi kuwa mbere we niwagiye kumuramutsa nukuri Imana igenda iduhisha ibintu byinshi, kuko iduhisha byinshi kandi ikadukorera byinshi bigenda bitugwanira, ku buryo iyo uri kumwe n'Imana wihanye icyaha, bwira mugenzi wawe ngo wihane icyaha kandi wihanire kureka, kuko iyi minsi tugezemo ni minsi igoye cyane. Narababwiye ngo umutama kuze ameze gutya, umukobwa w'imyaka 17 ugaca usanga ngo aramukeneye, none uwo mutama nawe ugaca wirukanga. Mwa bakobwa, bwira mugenzi ngo niwamenye Imana ukabana nayo, Imana izoguha uwo mwubakana wipfuza. Uwo mutama azokumaririke. Erega si umutama gusa, hariho n'abamama usanga batagendera mu buntu bw'Imana, batagendera mu mbabazi z'Imana, batagendera mu buntu bw'Imana ngo bagire ikibagera muri bo. Ugasanga uwo mumama ariko aragira gute, bariko baramurondera hariya igitenge. Je nababwiye ngo ejo bundi Imana je yaranyambitse, banyambuye. Yesu nashimye. Sinigeze ntirimuka ngo nkora icyaha. Imana yaranyambitse, iranyambika ntakoze icyaha cy'ubusambanyi, kandi bwarandondeye n'amafaranga menshi, ariko sinigeze nirimuka ngo nkora icyaha. Ariko wowe no munsi baguhereza 5,000 byonyene. Umuntu agacagira gute, ugaca uhemuka ku Mana. Yesu nashimwe. Bene data, Imana iradukunda kandi irabakunda cyane gose, ariko irashaka umutima uciye bugufi utari mu icyaha. Umutima uciye bugufi utari mu icyaha, urimo mpwemu yera n'imbabazi za mpwemu yera n'ubuntu bwayo. Je nabonye umisi heze ni ntaye uwundi mukobwa, wewe yarabyaye n'umwana. Uwo mwana muvyaye aracanu hakujya mu akadirisha, umwana aramuterera inyuma, akana gatoya kavuze. Yesu nashimwe. Bwira mugenzi wawe ngo icyaha nta muntu akinyegeza. Bene data, urakinyegeza uno munsi, ukakinyegeza ejo, ukakinyegeza hirya y'ejo, ariko umunsi ugira ndwi icyaha gikaca kija habona, kikaca kigaragara. Yesu nashimwe. Rero hari umuntu aca kukababara hirya, arabona ikintu kiguye inyuma, ariruka aca atora wa mwana. Atoye wa mwana, cya kintu batereye abona n'umwana uruhinja, yaciye yiruka aca inyuma gutya, asikwana hariya imbere mu rupangu. Avuga ati mbonye umwana, mbonye ikintu gica, ariko mbonye umwana avutse ubunyene. Wa mukobwa yagize kute, yari yinyegeje. Bwira ngo ntawe winyegeze icyaha. Bene data, Imana irabona. Nateye agakwazi kavuga ngo icyaha ni kibiyo mugenzi, kizotuma utabonana n'Imana. Mugenzi, busambanyi ni bubiyo mugenzi, buzotuma utabonana
n'Imana yawe. Yo urusaku ni rubi yo mugenzi bizotuma utabonana n'Imana. Urusaku ni rubi yo mugenzi ruzotuma utabonana n'Imana yawe. Yo kubesha ni kubi mugenzi wanje kuzotuma utabonana n'Imana yawe. Urusaku ni rubi, haleluya, mugenzi wanje tuma utabonana wewe n'Imana yawe. Yo usambanyi ni bubi, mana we mugenzi wanje bizotuma utabonana, haleluya, n'Imana yawe. Oh, n'Imana. Hariho akandi gakorasi kavuga, ijisho ry'Imana rirabona, nta na hamwe woginyegeza. Imana. Yo ijisho ry'Imana rirabona, nta na hamwe woginyegeza. Uriba rirakubona, urasambana rirakubona, uratukana rirakubona, nta na hamwe woginyegeza. Yo ijisho ry'Imana rirabona, nta na hamwe woginyegeza. Haleluya. Haleluya. Bwira mugenzi wawe ngo twavuze ngo ntugitahane kandi wihanire kureka. Ijisho ry'Imana rirabona, ariko je mwandeba bene data, era ngene musa neza n'ukuri, era ngene musa neza. Ibaze dusohotse rero hariya hantu kandi bariya abantu nabakunze mugira uku. Abana bakunze cyane izi nimero aba bari bicaye hajya batashe abandi batashe, ariko mwebwe muriko murumva ijambo ry'Imana muyikomera amashi n'ukuri. Ndabakunze cyane. Uyu munsi Imana ibasororere mu izina rya Yesu. Uyu munsi Imana ibasororere mpwemu yera mu izina rya Yesu. Uyu munsi Imana ibasororere mpwemu yera mu izina rya Yesu. Haleluya. Nariko mvuga ngo twihanire kureka. Jewe no kuragenda babona gutya nkabona muri beza, ibaze ngo murasohoka. Ndababwira mugenzi wangu ngo niwasohoka n'ukuri ugumane na mpwemu yera. Ibaze gusohoka wagira ngo urasohotse, ibaze ugashuza gusambana kandi ubunyadode kuba ijisho ry'Imana rirabona, nta na hamwe woginyegeza. Oh, ijisho ry'Imana rirabona, nta na hamwe woginyegeza. Urasambana rirakubona, urasakuza
nziza bene data. Ibaze cyaragiye muhora mbuga ati mbega kugira ngo umuntu yumve ko by'ukuri akwiye kutumva ko icyaha kiriko kirabana nawe yokora iki kugira mugenza ngo wokora iki mubarire basha none wokora iki kugira ngo wumve ko nukuri ko icyaha cyabaye kure yawe wokora iki icyo wokora ni giki ukubana namwe mubwira ati bana namwe muyera bana namwe muyera nukuri ibaza kuva ngaho ugashugenda ukicana mugenzi wawe ukamuvuga ukagira gute n'ibitariho byose ukabivuga ibaze cyangwa ukiba akantu ka mugenzi wawe ijisho ry'Imana ukibagirwa none bwira mugenzi wawe ngo bwira Imana ikubwire ibane nawe kugira ibaze basha nukuri ku Imana sinzi ukuntu bano bateramo ikintu cyo kutabibagira jewe nukuri reka manda bashingire ntawe umwanya nababwiye ngo akanya nk'ubura bakaragi jewe umunsi wa ndosaba munge ariko umunsi wa gatandatu nzomusaba abavyemeye ni bande kugira ngo tuganire ku bijyanye n'urugendo ruja mu ijuru kugira ngo tumenye neza uburyo twoja mu ijuru ariko tumenye neza aho tugenda n'uwariwe Yesu nashimwe era jere nkibaza jewe nk'ubu jewe ndiko ndumva umubiri w'uwanje uburyo meze nkumva menga je no bibashiramwo uburyo numva menga no bashiramo ikintu kibereka muhemu yera uburyo mushobora kwifata uburyo mushobora kugenda hariya muri iriya si y'umwiza iriya si idashobora kutugirira imbabazi iriya si idashobora kutugirira ikigongo Yesu nashimwe cyane numva mbenga hari ibintu muri jewe nokura muri jewe nkabashiramo kugira ngo aho muri ko muraja hose nukuri mugwane mutsinda abantu benshi bako baratsindwa none ntimubona zirane bari hano gwaruka none ko zigaragara Yesu nashimwe ako mwege muri ko murumviriza ibijanye n'urugendo ruja mu ijuru ijambo ry'Imana ya mugenzi wawe ati niwivomere ijambo ry'Imana niwivomere muhemu yera ariko tugarutse tubanza tugire gute twihanire gute twihanire kureka Yesu nashimwe cyane rero Imana novuga gute ibahezagire cyane mukomera amashimana akanya jewe nk'ubu nari kubona nari gutangura nka saa 9 kugira ngo ibintu bigende neza ariko ngiye kubivugana n'intumwa y'Imana nsabe ku munsi wa gatandatu muzo abazoza ni bande yo ndabakunze cyane Imana bayezagire kugira ngo hari ibintu numva biri muri jewe numva nubabwira kugira ngo mugendane nabyo kugira ngo mubane nabyo kandi nimwabyumvira wewe uzoronka umusheri mwiza cyane atari babandi batoza kugukoresha icyaha hama bakakureka oya n'Imana ivuze ngo twihanire kureka hama tubane nayo kugira ngo iduhe bwa bwiza bwayo kugira ngo tubashe kunesha muri iyi si y'umuza Yesu reka rero nukuri ndabashimiye Imana ibahezagire abagomba kudusa kuganira mugira uku umwanya uratujanye Imana ibahezagire cyane numva hariho byinshi twari kuvugana ariko mwavyemeye ngiye gusaba intumwa y'Imana kugira ngo jewe ibiri muri je bibe muri mwe Imana ibahezagire cyane amajambo ararekwa ariko ntahera n'ubu ariho Imana ibahezagire cyane muhaguruke kugira ngo twakire mwari Fulgence abasengera umuntu wese yumva yagendeye mu kutagororoka agomba kwihana
ahagurutse kugira ngo Imana igire gute itubabarire. Nukuri Imana ibahezagire cyane, mwikomera amashi, Imana ibamugisha. Uwundi munsi ndazi ko ngiye gusaba intumwa y'Imana tukazosubira kubana namwe, genda mutumire muzane benshi kandi Imana izogira gute izoba sorora, izobaha ubwiza bw'Imana. Nimwazana abandi kugira ngo bamenye kugoroka, bamenye ibyo muri ko murumva, bamenye ibyo kugendera muri isi yo mwiza ingene bashobora kwifata. Nibabimenye Imana izobaha kunezerwa no kubaho amahoro. Imana ibahezagire cyane. Reka duhe mwarimu Fulgence kugira ngo asengere kumbura bihanye kubw'ijambo ry'Imana. Imana igire gute ibahezagire cyane kandi bahumugisha. Amen. Mana yo mu ijuru turagushimiye, turagukengurukiye kubw'imbabazi zawe, turagukengurukiye kubw'urukundo rwawe, turagukengurukiye kubw'umuvyeyi wakoresheje akatubwira amajambo y'ijuru. Mwami mwiza, kubw'iryo jambo abantu biravyemwo, abana bawe bariravyemwo, maze babona ntibagendeye mu kugororoka, barahaguruka baremanga kugira ngo bisabire imbabazi. None Mana, nk'uko isezerano ryawe riri, turasenze ngo usuke imbabazi kuri ubu bwoko bwawe. Imbabazi zibe kuri bano bahungu n'abakobwa bawe. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndaciye bugufi kuri kino gicaniro kugira ngo sabe Mana imbabazi zawe zururuke, imbabazi zawe zibe kuri bano bantu. Amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo ababonekeko, maze ahanagure icitwa icaha, basubire kwambara ubwiza bw'Imana, basubire kwambara ubuntu bw'Imana. Data